abamenyesha makuru nimwe mwategereye neza ahantu n'ikigwa gikomeye cyane n'abandi bajene bakiri kwishuri baba bakwiye kuza kwigirako. Ubwa mbere murumva ntiyize ivy'uburimyi n'ubworozi, yize mw'ishure mu gisata c'amategeko. Uno munsi asanzwe ari umushikirizamanza ngaha muri sentare muri parike ya Kirundo. Hanyuma murabona ingene yatanguriye hasi araduga, ubu murabona ahageze ni umufonctionnaire. Murumva ko ari umucamanza cyangwa yanda kubaza ikibazo kimwe, ubu wo guhiga iturere cy'umuriyoni wacakira iturere cy'umuriyoni ayo n'amafaranga amaze kubona sinabacakira. Urabona rero ndababwire nk'uyu urashobora kubona mu mutwe we ibirimwe abanyakirundo ngo mubere cyabona ko uyu atari mu bantu babagorana. Ni ntungane kubera iki arazi ubu icari c'amahera ntushaka kumuhendahendesha amahera. Arya amahera umuntu aronka atigeze akorera n'uburozi, nibwo buroga abantu. Umusuma ntigira ava ngo nahejeje kwiba, aguma yiba. Urumva ntavabona arose umutayi muga nk'uyu umuhaye amahera akubwira ati nze kuroga amahera yanje je nikiri, kuko ajya umuhaye aba ari shetani ayinjije mu yiwe. Rero yirondereye aba yaroze byose bitembagara bibona. Kubera iki yagiye kwinjiza shetani mu vyiwe. Aha rero icigwa abantu babona none ku kazi bavuga ko atatona aratonda aho udacere mu gusanga badafise ivyo bakora aribo bacerega. Kubera iki ya shetani y'ubunebwe nkaho urumva hariho idayimoni yamaze kugenda ubu n'umukozi. Urumva rero nta kibuza ko umufonctionnaire ashobora gukora kandi kantu, mugabo hariho ingorane maze kubona. Urana nk'uwavuka mu minsi yahera yarota indoto yiwe ari uko yoje Bujumbura, ngo nahora nkorera Bujumbura muri sentare muri igihugu ya Bujumbura. Mugabo ndavuga ati jewe ndavye imibereho y'Ubujumbura haraba uko narimbayeho ntibyakomeye ko ndi butunga umuryango, kuko nza kuvana ubutunga umuryango naca kwinjira mu madosi naca nsanga nishe na jewe kaziza kanje. Nonce ndavuga ati umuryango wanje nimuze tujoge hariya ruguru tugende dushire ibirenge hasi. Jewe nkiza nababwiye ati aha tugiye muri confinement y'imyaka 5, tugiye kwiyugara tuje mu bikorwa, hama tumaze kubona twiyugurure rero mu ivyo bikorwa tuzoheza tuvuge tuti ubu rero turashobora gusubira mu gisagara dutekanye atangorane, mugabo dufise assurance twamaze kubaka. Rero nce ndafata ingingo itanoroshe cyane, kuko mu bushikiranganje nk'ivyihuse kandi imitasyo za ruguru zihuta cyane. Mugabo ntibisazodoga ruguru ne bahora borohereza n'ingoga mugabo kubera kugira nawe wateza kwaza guca mu magume bikakuruhisha kugira uduge nyene. Erega hajya ako karakageragezo gira ati none banyankire no kuduga, abandi abari ruguru bashaka kumanuka, mugaje nishaka kuduga gaca abana. Rero ngaha ni icigwa gikomeye cyane abantu bakumva. Ajya amasaha y'akazi ka leta aheze hajya mugundana mugenda ngo tugengo kwirigara ngo bantanze. Uco uvuga uti ngiye gukora akantu hajya mu gisagara ca Bujumbura ashaka ku ofisi yororero ku Muzinda. Hariho umwarimu wo kuri university mwagiye kuroba mwarabonye wona agendeye ayororera mu Itenga, no mu professeur muri university, mugabo arorora mu Itenga yorora ingurube, afise inka transforma, afise amamashini n'ivyo kurya ibitungwa birya byose abirimira ngaho agahingurira ngaho agaca akora n'ivyo ashora. Rero kandi akaguma yigisha muri kaminuza. Burya n'uburorero abantu bakwiye gufatirako iyi nyigisho twarose kera. Nagira uvuga ngo ko ntari umugronome ngo sinokora. Mwarabonye akarero ko umusitanteri wa mbere ari we novuga azi gukangura abantu burimwe n'ubworozi, mugabo yize ivyo gukanika imiduga, hari ivyo yize mugabo abantu ariko arabereka kandi nawe nyene agatanga n'akarorero. Iki rero ni nk'icigwa novuga nti abantu bakwiye kurabirako. Nimwibaza abafonctionnaire bose bakoresha ubwenge nk'uko bakabona akazoza kabo akagategura mu myaka itarenga 2. None mvuze ko watangurika kuri kaminuza, kuko hari ikindi cigwa cyo gutangura wowe nyene kwigira kuri internet. Abantu naje bahora bambaza naje nize vy'amategeko, barabambaza ngo wize biki, hari habazi ngo nize vy'ubutunzi ngo nabandi nize vy'uburimyi. Mugabo ijya telefone mugendana ni cigwa je nuno munsi ubunyene mu gitondo nize ingene umuntu yokingira isi
ariko agira terrasse radicale kuko je bijya vy'imiserege reka turaze duheze imiserege mu nyuma tuzoca twiga iyindi ntambwe hamwe uvuga uti nk'ubu namaze kumva yuko nk'amase y'inka kugira ngo ahere akanovera kayo ahera imyaka 3 umva rero wagize terrasse radicale ibari ahantu hateze amazi yose yinjira mu kuzimu gutya ntatemba nukuvuga yuko rero amase yawe yashizeyo acagumayo mu mwaka uzugasura ugatabira uko uzuratabira ku mpeshi mu gatasi ukagira haheze imyaka 5 uzosanga ivu ryose naho utotabira uco usanga ni vyiza nico ituma mu Burundi nasanze bishoboka ko dushobora kwitwa igihugu kimwe bavuga igihugu gifise ivyo kurya vyiza vy'akanovera bio Burundi burashobora tukacita igihugu bio kuko nk'uyu uravye ivyo ariko arakora amase acaha abantu nawe nyene akarima abandi bagatwara amase hanyuma gushika tutosiga dukoresha amase y'ikirundi gusa hose tutagikoresha amase y'ikizungu abe y'ikizungu duhingura gusa dushora hanze natwe hanyuma duce dukoresha ikirundi Uburundi rero bumaze kuba igihugu bio isi yose ikintu kivuye mu Burundi kizogwa meshi adabwira itunga nukunyene rizoza uba nkaje ndahakurikirwa amasa ariko araboneka amahera ariko araza none amahera tuzoyakoresha iki uzosaga yubatse akazukeza nk'akikiriri cyumbwira mu Kirundo yubatse vira nk'iyikiriri niho muzoca mubibonera haze nk'aba fonctionnaire bashika nk'ijana bakorera mu Kirundo bose bubatse amazu nkayo ntazoca bigisagara bavuye ngo ni gisagara ciza cyane kandi kitari mu mugwa mukuru camwe yumvira rero mu mugwa mukuru naho hacagenda bamwe bafise ama miliyaridi ico gihe rero nibwo Burundi turiko turarondera Burundi mwene ubu rero murumva na umunyeshuri muri kaminuza arashobora gutunga ntagire ubuvuga rero ngo ngurumva ngo jewe ngo ntaragera ngo nzoza mu fonctionnaire mutahe ngukura murumva ingene azi gukamisha umutahe yumvire buruse hajya ari abandi bari kwava gututu akaba buruse gatoyi ngo niko ngo gakova mwiki mugane mwumva ingene buruse ntoyi muri kaminuza ivuyemwo ibi urumva rero ibi byose nivyigwa umwe wese yumve ko ashobora gukamisha akantu kiwe afise urashobora gufyatura amatafari utije ngaha nshaka kuzohakura ibihumbi 50 ncenda bikoresha ukaja gufyatura amatafari mugabo uri kurondera wowe uri ko wirondera ayo mahera gutanguza nta kindi ntuvuga ngo akazi ni kabi nagaki wewe uvuga uti jewe ngandondera amahera gutanguza hanyuma nce nibako wamwidegenzo rero ujaye mu vy'ubutunzi bice bigenda neza ukorera leta gushikaza uvuga ati je sinagiye ku mucangero nagiye gukorera bene gihugu jewe ubuzima ndabufise ico gihe rero giture ntizosubira kubaho nta uzosubira kunyonora itunga rya leta zomenya ati ibintu vya leta byose rugira twubake amabarabara meza tugira ibintu vyiza amazi meza amatara tugira ingomero tumve ko amahera yinje mu kira ca leta atarayo gutunga imiryango nayo kubaka igihugu uja gukorera igihugu rero akavuga ati je ngiye gukorera igihugu sindi umucangero ngiye gukorera igihugu je buzima ndabufise muhiri wanje nakazi ko rero umunsi je ndafise yoja je bari byiza cyane naba bashinga amateka rero baragwana ngo ku mariste abagwanira ibiti byose bica bihera niyo mahoro mu gihugu bisaza rero tufise imigambi twese dushatugira amahoro ku mutima rero nagira ngo ushimire cyane gukeza kandi kwipfuriza kuroranirwa mu bikorwa byawe byose kuko ndumva yuko n'ivy'igihugu ubandanye bikora kandi uri kurakora no guteza imbere.